turashoboye turashoboye ni iganiro cyo kuvuga rw'intara ya Gitega aho duha akanya abanyagihugu mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ivyo ariko barangura birata ndetse vyotuma n'abandi bakura icigwa. Bakunze ibiganiro ndetse n'amakuru bica ku rubuga rw'intara nziza ya Gitega turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi. Kiganiro turashoboye kiba yagira bimwe mu bikorwa vyiza byo guteza imbere intara ya Gitega biriko bikorwa n'abene gihugu bo muri iyo ntara nyene. Inshuti bakunze urubuga rw'intara ya Gitega turabaramukije kandi tubifuriza kuroranirwa mu herereye hose. Kuri no mwanya rero turi mu kiganiro turashoboye, kuri kamera turi kumwe na Diodone Havugiyaremye, aho kuri micro muri kumwe na jewe Irakoze Raphael Rusta. Twifuje kubashikana muri quartier Mushasha su quartier Nyabisindu aho twagendeye umwe mu bahinga ndetse no mu bashakashatsi ariko aratera imbere yongera ateza imbere aho abaye abagenzi ababanyi n'inshuti ndetse no guteza imbere uburundi mu mugabo wo gukora ingwa. Umutumire uno munsi reka tumusabe atwidondore anatubwire n'ibyo asanzwe arangura nahasanzwe birangurira. Murakoze, jewe nitwa Ndayavugwa Nepomisene, hanyuma nsanzwe duserukira urwego nshingwantwaro icyo twita conseil d'administration yishira hamwe societe Telecom mu majambo yose ni terimbere community ni kibano terimbere nishira hamwe rero risanzwe rifise imigambi myinshi mugabo umwe mu migambi riko rirarangura n'umugambi wo gukora ingwa akaba ari igikoresho gisanzwe gikoreshwa mu mashure ngaha mu Burundi misi yose nta munsi uhera mwigisha adakoresheje ingwa. Rero twarahisemwo turavye ingene ngaha mu Burundi hari haciye imyaka itari mike ingwa zikingurirwa hanze y'igihugu zikaza igihugu kikaza kuzigurira hanze zikaza zinazimvye. Twaciye dufata umwanzuro yuko dukora ubushakashatsi dufatiye kuvyo dufise tukaraba ingene zikogwa tukazihingurira hanyuma tukaheza tukazishira ku isoko cyane tukazitanga mu mashure kandi ico twaragishitseko nivyo turiko turarangura uyu munsi. Ego Nepomuseni, mbega muri make uku guhingura ingwa hari sano bya bifitaniye naho usanzwe uvuka kuko usanzwe tuzi ko musanze muvuka mu ngwa. Ego nkuko mubivuze uku guhingura ingwa kurafitaniye isano naho dusanzwe tuvuka. Jewe nsanzwe mvuka ku mutumba witwa Mungwa n'ahantu kuva kera mu mateka y'u Burundi hari ico bita igitabo aho abarundi baza gusengera Imana baje guhura na kiranga hari rero ico bita igitabo aho hantu ivu ryaho kuwo musozi ni risa n'ingwa baranarikoresha mu gusiga nk'irangi kuva kera niryo bakoresha kandi rero twebwe tumaze kuja ku ntebe y'ishure tugiye kurangiza amashure harageze igihe twiyumvira ico tuzoheza tugakora mu buzima bwacu bwa misi yose tutiriwe turagora leta canke ngo tugore abandi mu ntumbero yo kwihangira akazi kugira ngo dushobore kwibeshaho no kubeshaho abandi. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2014 tugiye kurangiza amashure ya kaminuza aho twabona neza ko gukora akazi ka leta bitahagije ushobora no kukabura ko nta nako twari bwaronke tuca turiyumvira ico tuzokora nitwamara gushika mu buzima bwacu bwa misi yose aho naho twiyumviriye mu migambi myinshi turava turabona dufatiye kuvyo tubona bikenewe ngaha mu gihugu cacu dusanga gukora ingwa nivyo vyo duha akazi bigaha n'akazi n'abandi ni naho rero twaciye dukora ubushakashatsi
dufatiye ku bitwegereye hariho ahantu dusanzwe dufise ku musozi wa Mungwa ahantu bavuga yuko hari ivu bita Ingwa. Turakora ubushakashatsi turaraba yuko zoheza zikavamwo ingwa zokoreshwa mu mashure, turabigerageza hanyuma turabona ko bikunze mugabo dusanga akanovera k'izo ngwa ntigahagije. Ivyo twanabikora kuko twari twasanze mu gihugu cy'u Burundi mw'iyo myaka y'imbere 2014 gusubira inyuma, ingwa zakoreshwa mu mashure yo mu gihugu cy'u Burundi zose zava hanze, zarava mu Buganda, muri Kenya, mu Bushinwa canke mu Buhindi. Tugaca tubona rero ko dushoboye kuzikorera vyogira akarusho kuko twarabona neza ko twotanga akazi, tukabona neza yuko n'igihugu dushobora kucinjiriza y'amafaranga y'amadolari bahora baza kuziguramwo hanze akaguma ngaha. Rero twaciye tugira umugambi turawubaka, turagira n'ubushakashatsi, tumaze kubikora tuca tugira intambwe yo kurondera abanyamitahe abashobora gushiramwo imitahe kugira ngo uwo mugambi dushobore kuwurangura. Abo rero ntivyoroshe kuko twakorana n'ugwaruka nkuko natwe twari dusanzwe turugwaruka. Rero benshi mu gwaruka gushira hamwe imitahe kugira ngo bashobore gukora ikintu kiboneka ni bake babitahura. Mw'iyo myaka hoho ubu biriko biraza, mugabo mw'iyo myaka y'2014, 15, 16 ntivyakunda. Niho rero mu nyuma twahavuye turonka abemera gushiramwo imitahe kuko ingene umugambi wari wubatse. Twebwe umutahe wacu wa mbere wari ubwenge twashizemwo n'ubwo bushakashatsi twashizemwo n'uburyo bujanye n'ubushakashatsi. Rero tumaze gukora umugambi twarerekanye neza ko mu mitahe ya mbere twe twamaze gushiramwo ari ubwo bushakashatsi twagize n'ubwo bwenge turabiha agaciro. Tumaze kubiha agaciro tuyadusaba abandi ko boshiramwo uburyo bw'amahera. Twe twashizemwo uburyo bw'ubwenge bujanye n'ubushakashatsi, abandi nabo baraheza barashiramwo uburyo bw'amahera. Mu mwaka w'2017 ushira 2018 twarateye intambwe ikomeye yo gushobora kwandikisha societe yacu mu imbere y'amategeko, mu bajeje amategeko muri yapi, kugira ngo turonke impapuro zitwemerera gukora ku mugaragaro. Ni naho rero ibikorwa nyezina byaciye bitangura. Aho nsubiye inyuma gatoyi, ubwa mbere tugitangura twakoresha imashini zikorewe ngaha mu Burundi cyo twita fabrication locale. Izo mashini twarazikoresha n'ubuhinga budateye imbere cyane bukaduha ingwa novuga yuko zitari ku rwego rwo hejuru. Zarakoreshejwe ahatari hake mu mashuri yo ngaha, mugabo bakatubwira utunenge zari zifise. Twaciye tubandanya ubushakashatsi, turanarungika n'umuntu umwe muri twebwe mu bo twafashanya mu bushakashatsi yitwa niyo nkuru Emery, turamurungika mu bihugu byo hanze kuza kunonosora ibijanye n'ubuhinga bwo gukora izo ngwa. Hanyuma amaze kugaruka tuca turatera iyindi ntambwe, dukoresha ubuhinga bushasha. Twakora ubwa mbere ingwa 100 mu minota 45 cyangwa mu isaha. Ivyo rero urumva ntivyatuma dutera imbere, twavuye dusanga tumera nk'abahahombera. Turiyumvira ubundi buhinga, turatera iyindi ntambwe. Ico gihe tumaze kunonosora ubundi buhinga, tuca turarondera imashini zigezweho, aho uyu munsi dushobora gukora ingwa 1600 mu minota 6. 1600 mu minota 6 tuba dukoze izo ngwa zingana uko. Urumva rero uharuye ku munsi ingwa dushobora gukora ni ingwa nyinshi cyane, ni ingwa nyinshi cyane. Ubu rero ni ingwa dukora, ni ingwa zigezweho zo ku rugero rwa none, ni ingwa mu mashure na cyane cyane yo ngaha muri komine Gitega, mu ntara ya Gitega n'ahandi bamaze kuzikoresha ko mu ntara za Ruyigi barazikoresha cyane. Ingwa batubwira neza yuko ari ingwa zitandukanye n'izindi ngwa zikoregwa mu Burundi canke zikoregwa hanze. Kubijanye n'amagara y'abantu, ingwa
kenshi twarakunda kubona abavyeyi bacu, abagenzi bacu, abigisha batandukanye iyo bariko barazikoresha bagira ikibazo, aho usanga ku maboko bamyokaguritse, abandi ugasanga baragira ikibazo kubijanye n'amasinezite. Mbega izi ngwa zanyu kubijanye n'amagara y'abantu hoba hari akabirya muriko murakoresha kugira ngo mugabanye ibibazo bimwe bimwe? Twebwe ubuhinga dukoresha n'uburyo novuga nti bimwe bita mu gifaransa biologique, bigatuma rero twebwe ukoresheje ingwa y'iwacu atakibazo ashobora kugira, bijya bijana no kumyoka mu minwe canke kumva zirakira, ku buryo rero usanga zogira ingaruka mbi ku mubiri ku muntu. Rero twebwe ubuhinga dukoresha nkuko nabivuze n'ubuhinga novuga ko butandukanye n'ubuhinga bw'abandi bakoresha. Twebwe ingwa y'iwacu uyikoresheje nta kibazo yigeragira, naho nimwashika ku mashure mukavugana kumbure n'abazikoresha cyane, ndazi yuko ico gishinga ntahe bazokigira. Ni ingwa ziri novuga yuko zikomeye, ziramba kandi zandika neza ku kibaho, bafuse bagafuta neza. Usanga rero uwuzikoresha kandi akabijya kariko mu buhinga tuzikoramwo. Ingwa za kera abigisha barabizi, uyiriko urayikoresha uramyoka mu minwe, uramyoka. Ariko twege ingwa ziwacu umuntu azikoresheje nta ngaruka mbi ziheza ngo zimugirire mu biganza vyiwe. Rero twarateye intambwe kuko murumva ko twavuye kure. Uyu munsi dushobora gukora ingwa nyinshi cyane ku munsi. Imitahe yaraduze, twahereye ku mutahe mutoyi cyane. Je mparuye igihe twitwa ko natanguje igikorwa nyezina, twatanguje umutahe w'ibihumbi 300. Mu nyuma turaduga turashika ku miliyoni 4. Uyu munsi tuvugana turiko turababa umutahe w'imiliyoni 40. Naco gituma bwa mbere twatangura dukoresha abakozi 2. Uyu munsi tugeze ku bakozi 10 bashobora gukora birigwaho misi yose. Hariho rero n'abandi tuheza tukarondera iyo hageze ibikorwa vyihuta nk'ibikorwa vyo gupakira, aho dutanga akazi ku munsi dutanga ibiraka, kandi bashobora kuba benshi, barashobora kurenga 200 bivanye na komande tuba dufise. Burya isoko ubu turiko turayironka kuko nk'uyu mwanya tuvugana no bamenyesha yuko biciye mu bushikiranganje bw'indero n'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi, twararonse isoko ico twita mu rurimi rw'igifaransa sous-traitance, yo gukora ingwa zizokoreshwa mu mwaka w'ishure uza mu mashure shingiro mu karere, mwaka karere duherereyemwo, karimwo intara ya Gitega, za Ruyigi, za Cankuzo, za Makamba n'ahandi. Amashure yisumbuye asanzwe yigurira ingwa n'amashure y'abigenga baramaze kumenyera izingwa kuko ni ingwa bose bamaze kuzikoresha, berekana yuko zitandukanye n'izindi ngwa zikoregwa ahandi nk'Ibujumbura canke ahandi. Isoko rero turayifise. Hanyuma ivyamwa tumaze kubona sibike kuko nk'ubu hampande yuko twebwe abanyamitahe tuzoza turaronka akunguko buke buke, twaratanze akazi. Turafise abo duheza tugahemba ku kwezi bivanye n'akazi tuba twaronse. Hariho abandi baheza bakaza bagakora ku munsi nk'iyo hageze ibikorwa byo gupakira mu maboate cyangwa mu makarito. Hariho abajejwe kudukorera ibikoresho nk'aho twandikira, byo twita amaparete twanikirako, seshware muri usange kutwubakira. Hariho abunguruza ibikoresho kuko nk'ubu iyo duheje gupakira stock tuyifise ahandi, hari abaheza bakaza barunguruza bazijana muri stock, kuko se n'akazi tuba turiko turatanga. Iyo umwaka uheze turatanga ikori muri obere, turaheza tukagenda tukadeklara. Hanyuma murumva yuko n'umutahe waramaze kuduga, tugeze kure mu bijanye n'umutahe, ku buryo ivyamwa biribonekeza uravye aho twahereye ugacuraba aho tugeze uyu munsi, turavyishimiye.
bakunze urugo rw'intara Gitega muri kino kigo rero aho turiko turavugira hariho n'abandi basanzwe bahakorera twifuje kuyaga nabo aho muri bo hariho abafundi batandukanye nkuko mwavyumvise hari abafundi bajeje gukora ingwa hari abafundi bajeje gukora amaparete hari abafundi bajeje gutwara izingwa mu kibanza zibikwamwo hariho n'abandi bakora imirimo itandukanye muri kino kigo muno mwanya rero twatwifuje kuyagisha umwe muri abo bakozi dusanze ari ku kivi je nkuko mubivuze umukozi wa muri kino kigo ihingura ingwa hanyuma rero ivyo njejwe mwamwitwa bande bwa mbere je nitwa Ernest Cishahayo nkaba mvuka muri zone Mungwa umutumba ni butamuheba hanyuma ubu ndiko ndakorera akazi muri runo ruganda rukora ingwa muri quartier Mushasha hano biti Nyabisindu ico njejwe rero jewe ndaheza nkakora ama etagere banikira kwizongwa kaca nkora n'amaparete bazanikirako hanyuma bakaheza bakazanura zumye bazipakira mu makarato zigaheza zikaja ku isoko ibaziteguri ego mbega nk'umufundi ubushakashatsi bwa Nepomuseni mubona hari ico bwabamariye mwabwakiriye gute nkuko mubivuze ubushakashatsi bw'uyu mushefu wacu nukuri bwarafashije abatari bake kuko akarorero nka je nararonse akazi n'abandi dukorana baraharonka akazi si jewe gusa ni benshi baronse akazi hariho abajejwe gukoresha iyo mashini fyatura ingwa hari abajejwe kuzikura hiri bajana kuri aya maetagere dukora hanyuma natwege abafundi mu by'imbaho tweza tukaronkera akazi tugahita tugatunga imiryango yacu ako n'akamaro rero kadasanzwe ahubwo dusaba ko n'abandi bogwira bakagira ubushakashatsi amahinguriro nk'aya mu Burundi akaba menshi kugira ngo abakozi turonke ibikorwa hanyuma igihugu cyacu gitera imbere ego turabashimiye ego namwe murakoze mumenyesha makuru kuba mwashimye kugendera n'yo ruganda turabakengurukiye hanyuma murazoraba muze murahaca muraba ibintu ngene biko biratera imbere yego muze kugira urugendo rwiza murakoze namwe nkuko mwavyumvise rero zino ngwa ziraheza zigakoreshwa ku mashure atandukanye yo ngaha mu ntara ya Gitega ndetse zikongera zigakoreshwa no mu yandi mashure yo mu gihugu cy'u Burundi urugo rw'intara ya Gitega rwifuje kwibonera koko ivyavuzwe ari byo aho twifuje kugendera ishure rimwe riko umwe mu bigisha mu bakoresha zinongwa kugira ngo atuyagire atubwire ko ivyavuzwe ari byo haba kubijanye no gukoresha zinongwa haba kubijanye no kuntu kera bahoragira ingorane kujanye no kuntoke ndetse n'ibindi bitandukanye reka simvuge byinshi kugira ngo tuje dusaba uno mwigisha atubwire uko nawe yakiriye izingwa zishasha turi ni ku mutumba wa Rugari Gitamo mu kibanza agacimbira bitaceru nitwa Nkunzimana Jado nkabandi umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'abagenzi ryo kucera izingwa turamaze kuzironka zitwa zikorwa n'ihinguriro ryitwa Telecom Chalks ni ihinguriro riri ngaha Igitega muri komine Gitega rihingura ingwa twasanze rihingura ingwa zimeze neza cyane tugereranije nizo twahoze dukoresha kuko je ndamaze imyaka ishika 10 ndumuyobozi twaragiye turakoresha ingwa ziva mu bindi bihugu za Kenya za Ende twasanze twarahombye kuko izingwa zirasumbya izo twahora dukoresha icyambere zirandika neza ku kibaho ikigira kabiri ntizitumuka cyane kandi ikigira gatatu zirandika ibibona kandi ntizihera n'ingoga nkuko navuze ari ingwa zoroshe kwandikisha ku kibaho kandi zibona neza bituma umwigisha adashiramwo inguvu nyinshi ashimika ku kibaho kugira ngo ivyo ariko arandika bibone bigaca bituma yoroherwa ingorane abigisha barabagira bwa mbere ugasanga yanditse cyane aramyoka ku ntoke zica zihera hamwe n'ingorane zo kugwara cyane cyane ingwara zifatira mu bihimba by'ihemero kubera inkungugu nyinshi yava ku ngwa ubu ziragabanuka kubera izingwa ntizitumuka cyane twosaba leta yuko nkuko bimaze kugaragara yuko hari abahinga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi
bashobora guhingura ingwa mbere bagasohora karite nziza isumba iyo twahora dukura hanze, ko leta yotanga uburenganzira ndetse ikabigira nk'itegeko yuko abantu bose bakoresha ingwa muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi bokoresha ingwa zakorewe ngaha iwacu mu Burundi, made in Burundi. Ikintu na kimwe gishobora kubura intambamyi, kenshi intambamyi twagomba guhura nazo ahanini yazari izuko abarundi batamenyereye kwishorera ikintu gikorerwa iwabo, bama bafise amakenga mu kugikoresha. Mu minsi ya mbere tugitangura, iyo tugiye ku mashure gusigura tubabwira tuti izi ningwa zikorerwa ngaha iwacu, barazakira mugabo ukabona ko bafise amakenga, ugasanga bagomba gusiguza byinshi, bagashaka yuko banza kuzikoresha umwanya munini ngo bazipime, ukabona neza yuko atavyizigiro bazifitiye. Mugabo uko iminsi igenda izirahaca bakaja ku isoko bakabona neza yuko izo dukora zisumbya ubwiza n'ingene zikozwe n'ingene ziramba iziri ku isoko, bagiye baza baramenyera buke buke. Ikindi naco nuko intambamye twari ko turahura nayo yari ijanye nuko iyo habonetse amasoko akomakomeye, nk'izo soko leta ibitanga, kuko mu mashure shingiro ni leta ija igura ingwa ikazitanga mu mashure shingiro. Hari haciye imyaka ayo masoko atangwa, ingwa zigahita ziza kugurirwa hanze y'igihugu. Turakenguruka rero, hariho ingingo nyine icubahiro umukuru w'igihugu tubona yafashe yuko atakintu cyo gurirwa hanze kandi gisanzwe gikorerwa ngaha mu gihugu. Iyo ngingo niyo yatumye natwe duheza tugashikirwa tukaronka isoko yo gushobora gukora ingwa zizokoreshwa mu mashure shingiro. Rero ahanini yiya iyindi ntambamye tubona nijanye n'umutahe, novuga uracyari muto. Turavye ingwa zikenewe gukoreshwa mu gihugu cyose n'amashuri ari mu gihugu cyose, naho twofatira mu karere turimwo gusa, ntituragera ku rwego rwo gushobora gukora ingwa zokoreshwa hanyuma n'izindi zigasigara ku buryo two kwiyumvira no kuzisohokana hanze y'igihugu, kuko ibihugu duhana imbibe byose biracyakoresha ingwa. Muri Kongo haracyakora ingwa, muri Tanzania haracyakora ingwa, muri Zambia haracyakora ingwa. Ingwa ziracyakenewe. Rero hari habo usanga bakizikura mu bindi bihugu, na twebwe dushoboye kuronka kuduza umutahe tugakora nyinshi cyane, twoshobora no kuzisohokana imbibe z'igihugu. Imigambi mikuru iri imbere kubijyanye n'iterambere ry'ishira hamwe, nuko turiko turakora ubushakashatsi kugira ngo ibikoresho byose bidukoresha tuzohore tuvyihingurira ngaha nyene mu gihugu, kuko birashoboka, kuko ubu izingwa ibyo zikozwemwo n'ubutare dusanzwe twifitiye no ngaha mu gihugu. Turiko turakora ubushakashatsi rero kugira ngo ubwo butare dushobore kubwihingurira, n'amabuye asanzwe ari ngaha dushobora guhingura, hanyuma no mu bindi bihugu bakazoheza bakadushorera. Ikindi naco mu migambi dufise niyo kuduza umutahe. Kuduza umutahe tugira n'Imana, leta mvyeyi yarabitunganije neza, yarashizeho ibanki y'ugwaruka. Turiko turagerageza kuyegera kugira ngo turabe ko ataco dushigikiza mu bijanye n'ingurane, kugira ngo twagure umutahe, twagure imbibe, kugira ngo dushobore gushikana ibyo dukora bishike no mu zindi ntara bitiriwe biragorana, kuko amashirahamwe akora ingwa ngaha mu Burundi aracyari make, n'ayariho nta bushobozi bukomeye afise nk'ubwo tugeze ko akoresha. Akamo twotera abene igihugu b'abarundi cyane cyane nako gukunda, tubasaba gukunda ibikorerwa iwabo, ibisanzwe bikorerwa ngaha mu gihugu, kuko turavye kimwe twita karite. Buryo urasanga ibikorerwa ngaha bifise akanovera, bifise karite gusumbya n'ivyo bikorerwa hanze. Kandi ikindi naco, ibikorerwa ngaha kenshi urasanga bizimbutse, biratuma n'ibiciro bigabanuka ku isoko. Nk'ubu nobaha akarorero, twebwe tutaratangura gukora ingwa,
ibuwate y'ingwa kw'isoko yagugwa ibihumbi 5 muga kuva aho tutanguriye kuzikorera ibuwate y'ingwa yaravuye ko n'imiburiburi amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'atanu kw'isoko isigura ko uravye ibiciro ingene usanga bica bija hasi kubera ko tuba twavyikoreye urabona neza yuko n'abene gihugu barakwiye guhurumbira ivyi wabo mu ntumbero kandi yo guteza imbere igihugu cyabo kuko nk'ubu baguze ivyakorewe babo y'amafaranga araheza akaguma mu gihugu hanyuma kandi n'abandi bo hanze y'igihugu abanyamahanga bazokunda icyakorewe ngaha kubera bumva yuko n'abene gihugu bo muri ico gihugu nyene basanzwe ico kintu bagihurumbira rero turabahamagarira guhindura ingendo kandi siko turaraba ubu biriko biraza aho ciye hose urabona neza yuko abene gihugu bahurumbira ikintu cyakorewe iwabo aho baherereye leta ico tuyisaba ahanini vyinshi wanashima yaratanguye kubikora nuko ubwa mbere iyi ngingo yafashe yuko ata bintu vyova hanze kandi bisanzwe bihingurirwa no ngaha mu gihugu iyo ngingo yoheze ikagumaho kandi abajeje kubikurikirana bakaraba yuko iri kiraja mu ngiro kuko n'uruhombo runini leta igiye kugurira ibintu hanze gatwara amafaranga y'agaciro hari n'igihe usanga binazimvye nk'incuro zibiri gusumba uko kiba kigugwa ngaha mu gihugu ivyo bibananije gutyo na twebwe tuzoheza dutera imbere kuko tuzoronka abadushorera kandi duteye imbere na leta nayo nyene iratera imbere kuko navuze yuko duheza tugatanga akazi tugaheza kandi tugatanga nikori ikindi naco nuko leta yobandanya ifasha mu gukurikirana imigambi y'ugwaruka imigambi nk'iyi kenshi imigambi twebwe turayikora ugasanga nta n'ubumenyi burengeje cyane mu bijyanye no gukora imigambi tuba dufise kuko hari n'igihe usanga atari navyo twize hari n'igihe dukorana n'abantu batanaciye ku ntebe y'ishure tugafashanya kandi tugakora ibintu biboneka turifuza rero yuko umugambi wa leta wo gushigikira no gukwirikiranira hafi icyo twita encadrement abantu biyumviriye imigambi iteza imbere igihugu igatanga n'akazi ico gikorwa cobandanya kuko nacyo nyene cyaratanguye ko aha turamaze kugenderwa n'abatari bake na cyane cyane nk'abo mu bushikiranganje bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi baramaze kutugendera kugira ngo barabe ivyo dukora kandi biradutera intege kuko aho tuba tutaruguruka ngo dukosore hagize ukibona uyu canke uyundi nk'abahinga baraheza bakatujya kara bakatuvunira akagohe tugaheza tugakorera kuwo murongo rero leta yobandanye tuba hafi ibindi vyose yarabikoze bijanye no kuraba ingene twokoroherezwa nk'ugwaruka mu kuronswa ingurane ivyo turabona neza yuko biriko birakogwa tugasaba yuko vyo bandanya bikogwa kandi bikanyaruka kugira ngo tuje ku muvuduko w'iterambere tubandanye ku muvuduko w'iterambere dusubira inyuma ego kubijanye n'ibidukikije mbega iyo ukuntu usanga amahinguriro ari hakorera mu mihana ubwo ntaco bihindura ngaha mu ntara ya Gitega mu bisanzwe nta gice cadekanirijwe amahinguriro kihari rero turasaba yuko abajejwe intwaro bodutegekaniriza ikibanza dushobora gushiramwo ihinguriro ibibanza vyagutse hamwe n'abandi bose n'ayandi mahinguriro ashobora gutumbera mu ico kibanza nivyo nkuko mwabivuze aha twe twatanguye tuhakorera tukiri mu bushakashatsi tukiriko turakora ubushakashatsi kandi uko ubushakashatsi bwagiye buraguka tuvumbura ibintu murabona yuko ibikorwa bimaze kuba vyinshi ku buryo aha tudategekanya kuzohaguma turiko turakora ibi turifuza yuko turonka ahantu hagutse dushobora gukorera nico gituma nagoma ntera kamo leta na cyane cyane mbere kubajejwe intwaro ngaha muri komine yacu no mu ntara yacu badutegurire ibibanza ahantu dushobora kuronka ikibanza cyagutse dushobora gukoreramwo kugira ngo twagure n'ibikorwa by'iwacu
Ego kubijanye n'ibidukikije gituma twifuza ko amahinguro yoja hamwe biraheza bikoroha gukurikirana nubwo twebwe ivyo dukora bitonona ibidukikije kuko uburyo tubikoramwo n'ubuhinga tubikoramwo biri mu buryo butonona ibidukikije mugabo vyofasha mu gihe tugiye hamwe n'amashirahamwe yose amahinguro yose akaja uruhande rumwe kuko biroroshe no guheza n'ibidukikije bigakingirwa kuko haca higwa uburyo bwo guhingura n'imicafu yo biva mw'ivyo biba vyasigaye ibisigarira biba vyakoreshejwe vyasigaye mu guhingura ibiba vyahinguwe rero vyofasha kuko nk'ubu twege mu buryo dukoramwo turifuza yuko no mwijoro habaho imigwi ibandanya ikora ivyo navyo iyo ari mu mihana abantu bakumva hirya no hino hariho ibintu biguma bibomboranya hariho kumbura baboheza bakaburitiro bigaca biba bibi gusumba nico gituma rero twifuza yuko muri kazoza leta yo turabira aho dushobora gushinga ibikoresho byacu hanyuma akaba ariho dukorera aho uwo ari we wese agiye amenya yuko ari mu gice c'amahinguriro. Ego bakunzi rwo gw'intara Gitega ka tubashimire kwa mwadukurikiranye hanyuma tunamusabe Nepomuseni ico abwira abakunzi rwo gw'intara ya Gitega kuba uno munsi ruga rwamugendeye. Nagomba nkenguruke d'abord nkengurukira mwebwe abamenyesha makuru basanzwe bakorera urubuga rw'intara ya Gitega kuba mwiyumvira uyu munsi mukatugendera iki ni ikintu cerekana yuko namwe mwisangira abantu bari ku kivi mukabasanga aho bariko barakorera kugira mumenyekanishe ivyo bariko barakora iki ni ikintu ciza rero dukenguruka tugasaba yuko nabandi mwohora mu bagendera kugira mumenyekanishe ivyo bakora ko nk'uyu munsi hariho benshi bahora kumbure bavyumva batari bwigere babibona batari bwigere batanemera yuko ari navyo ariko ku makuru muzobashikiriza bazoheza bakavuga bati bwa bundi nivyo twavyiboneye rero turakenguruka tukanasaba kandi abakwirikirana runo rubuga yuko boheza nabo izi nkuru bakazitanga ikindi naco kirimwo nuko twebwe ngaha turerekanye ko dushoboye burya mu gihugu abashoboye ni benshi turanahamagarira urwaruka rero yuko gobandanya nago rukoresha ingabirano rwahawe rukora ubushakashatsi ruvumbura ibindi tuzohurize hamwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu murakoze. Ego Nepomuseni turabashimiye natwe turabakengurukiye. Unebwe n'umwasi w'iterambere ry'igihugu tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Turashoboye. Nshuti bagenzi mwariko mutega amatwi iganiro turashoboye hano kirangiriye turabakengurukiye ukuntu mudahengeshanya gukurikira amakuru aca ku rubuga rw'intara ya Gitega ntimwagire udushigikiza aka like comment share eka ndetse na subscribe murakoze.